uravye intureka n'akajagari karaha mu karere gaterwa n'igihugu cy'u Rwanda aho u Rwanda rwahonyanze amategeko mpuzamakungu agenga imbibe ubwigenge bw'ibihugu ico bitara souveraineté nationale kumva ko u Rwanda rwoterwa n'abagomba kugwiyamiza kuri izo ngwano riko batera mu karere igitangaza cyo bakirimo intumbi rero bazoterwa none b'abanyarwanda bahunga 1996 bamwe bakicwa abandi bakamererwa nabi uyumva yuko bazohera igihugu cabo kugeza kwiherezo akajagari karaha kujya muri Kongo n'ubundi bagiye gutabara no gufasha bizoheraho ivyo byo nibaza ko abanyarwanda ku bibi byinshi byakozwe na leta yaho bo kwitegura yuko bashobora guterwa murakoze nkweje nitwa Ambassadeur Terence Nahiraja nkampagariye igihugu cacu mu Bubirigi misho bibwe bwa Buraya rigizwe n'ibihugu 27 hamwe no mu gihugu ca Luxembourg aho ni kuva mu mwaka wa 2019 mu mpera z'uwo mwaka niho twizegwa n'umukuru w'igihugu n'inamahebuza amateka tuja kurangura ayo mabanga. Uyu munsi imigenderanire hagati y'u Burundi n'igihugu cy'Ubirigi yifashe gute ishingiye kuki? Murakoze cyane. Imigenderanire hagati y'u Burundi n'Ubirigi yifashe neza cyane. Ifatiye ku bintu bibiri bihambaye, umubano mwiza hagati y'ivyo bihugu no gufashanya mu vyerekeye ubutunzi. Kuvyerekeye umubano mwiza birangwa niki? Birangwa nuko Ubirigi ufite bwabo ngaha rwo hejuru rwanyuma hari uwo bita ambassadeur cyangwa umuserukizi mukuru kandi n'u Burundi nabwo hariya mu Birigi buraserukiwe ku rwego rwo hejuru rwa nyuma hari uwo bita ambassadeur ari we jiwe turiko turaganira mwumva ari ikimenyetso ca mbere ikimenyetso ca kabiri naho hari imigenderanire yatosekaye mu 2015 ahinya nka Burundi zagomba gutembagaza ubutegetsi bwishyuwe n'abene gihugu maze zigatazi-komoka kubera ko vyazinaniye abarundi bahagutse bati ivyo bintu ntibishoboka niho hacaba icumbagira gato y'imigenderanire ariko kubera ko igikorwa cakoze nye cyubahiro Vice ndayishimiye mukuru w'igihugu kuva arahiye mu 2020 imigambi yakoze na leta yiwe natwe duhagarariye ibihugu hanze uko turi twese hafi twa 30 twarakoze ko gikomeye twese hamwe n'imigambi myiza kugira ngo ivyo bihano biveho vyagenze neza rero nico gituma mu kwezi kwa kabiri ibihumbi 2022 ivyo bihano vyavaho ni naho yo nicubahiro Everest yashimiye mwabona yagenze mu Bubiligi agiye mu nama ihuza ibihugu vya Afrika n'ivyi Burayi ico bita Sommet de chefs d'État et de gouvernement yahuze izo kontinent zibiri iyo migabane ibiri kandi mwarabonye ingene vyagenze ingene twatugiye urugendo rwiwe ingene abandi bamwakiriye ingene byari bimeze neza byari ibintu vy'amateka kuva ico gihe imigabane yabaye myiza ariho hace hajaho n'umugambi Ububiligi bwashizeho wugura ngo ufashe Uburundi aho hatewe ku mukono amasezerano yo gufashanya arimwo imiliyoni 75 z'amahera y'abanyaburaya ayo nayo akaba akora mu bitabo bitandukanye vyerekeye uburimyi ubworozi amagara y'abantu gukomeza inzego n'ibindi biciye mu ishyirahamwe bita ENABER ry'ababiligi ari ryo rije gushira mu ngiro umugambi umuntu mbere kwerekana kandi ko dufite imibano myiza hashizeho mu guhurikiyemwe bose ababiligi n'abarundi ukurikiranira hagufi ingene uwo mugambi kuraja mu ngiro ukabuzomara imyaka 5 kuva mu mwaka wa 2024 gushika mu mwaka wa 2008. Uyu munsi imigenderanire hagati y'igihugu cy'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda ntimeze neza yaragiyemo gatosi. Uburundi buvuga yuko igihugu cy'u Rwanda bubitse abagombye guheruka ubutegetsi muri 2015. Igihugu cy'u Rwanda kiravuga ko hari bamwe bavuye muri ico gihugu bari mu gihugu cy'Ubirigi mu Birigi ari naho kandi usanzwe uba ariho hasanzwe hari ambassade y'u Burundi usanzwe userukiye mbega ambassade ubuserukizi bw'u Burundi bukokorana gute n'Ubirigi kugira ngo abo bantu bagombye guheruka ubutegetsi muri 2015 bashikirizwe ubutungane mu bashengezwe. Murakoze cyane nkuko mubizi igihe iyo ntureka yaba mu 2015 nari umwungarizi w'umushikiranganje hagati mu gihugu nkaba n'umuvugizi w'ubushikiranganje nako kintu yakufije ibibazo si ubundi buvuga ngo u Rwanda rwakoze ibicanke biriya ahubwo biragaragara yuko abari bateguye igihugu baje umutekano mu Burundi gukora ubutegetsi u Rwanda kwari rufisemo uruhara kuko niyo bahunze baja baterwa n'abamodokari kuri frontiere batwagwa i Kigali ivyo byagaragara bamwe muri abo rero basabiwe n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda amaviza yo kuja mu Zaburaya bamwe bagiye mu Bubiligi abandi bagenda hanze ariko benshi bagiye mu Bubiligi bashitse yo rero abagi barabakiriye abagi bakira abantu bose nkuko mubizi ubu bagiye buragira amakuba haba kuva igihe bica kwa Gasore abagano batari bake barahunze Ububiligi burabakira igihe Micombero yakora ihonyabwoko ry'abahutu mu Burundi hari abantu benshi bahungiye mu Bubiligi barakiwe muribuka 18 Ntega n'Amarangara ivyabaye bahungiyeyo barakigwa
1993 injungu ya demokarasi igandaguwe abarundi bagasubiranamwo muri ukabeshi barahunze barakiwe rero bibwakira abantu bose baje babwitura basaba ubuhungiro rero niyo barabo bantu ariko rero tumukorana gute kugira ngo baze nivyo kuko bamwe muri bo hari abari ku rutonde baronderwa no gutungana bwo Burundi abo nabo si benshi cyane n'abarundi batarenga 34 aha mbone ho kubeshuza ibinyoma by'abarundi batandukanye bari hirya no hino bavuga ngo ntawe uja mu Burundi wacha badufata biri bacafite igihugu cabo babikibeshera haba na gato n'abantu 34 nabo nyine si bose bari mu Bubirigi abo nabo rero kugira ngo baze hari ibindi bisabwa urazi yuko ibihugu birimo za demokrasi kuva kera nk'Uburaya canke ubundi Ubirigi aho bisaba kugira ngo ibihugu bifite imigenderanire birashiraho amasezerano ico bita accord bilateral yo guhanahana inkozi z'ibibi no guhanahana abantu bayo bitaciye amategeko ivyo navyo rero bisabwa yuko ayo masezerano ajaho ariko rero ugiye kubaraba kubera ko bakiye abantu b'impande zose bagiye barahunga iyo ntabwo ntirashikwako erega kugira imigendera myiza ntibisigura ko muca mukundana ijana kwijana no kuvuga muri politiki na diplomasi nta mugeza abaho ni inyungu za buri gihugu ari naco gituma ngayo sembe no kuri ya mibano myiza turashigikirana rimwe na rimwe ababirigi n'abarundi mugabo kuvyo tutumva kumwe ntidushigikirana kuko niko bigenda diplomasi nuko politiki nuko ariko ikibiza ko dufashanya tukabanya kuko ibintu nyamukuru biduhuza biba bihari Ugwanirutse kuvuga yuko hari umugambi Uburundi bufise bwo gutera igihugu cy'u Rwanda bamwe bakanavyemeza yuko Uburundi buriko barakorana n'abagwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda bari mu Bubirigi baranavuze yuko amanama abera mu Bubirigi ari nawe ukoresha iyo nama y'abatavuga ngo n'ubutegetsi bw'u Rwanda kugira ngo mutembagaze ubutegetsi bwa President Paul Kagame mu cy'u Rwanda urayivuga kwiki urakoze cyane none wewe mesha makunda kubaza ikibazo uravye intureka n'akajagari karaha mu karere gaterwa n'igihugu cy'u Rwanda aho u Rwanda rwahonyanze amategeko mpuzamakungu agenga imbibe ubwigenge bw'ibihugu ico bitara souveraineté nationale kumva ko Rwanda gotegwa n'abagomba kugwiyamiza kuri izo ngwano uriko batera mu karere hagitangaza cyo bakirimo intumbu rero baje uzotegwa none babanyarwanda bahunga 1996 bamwe bakicwa abandi bakamererwa nabi uyumvye ko bazohera igihugu cabo kugeza kwiherezo akajagari karaha kujya muri Kongo n'ubundi bagiye gutabara no gufasha bizoheraho ivyo byo nibaza ko Abanyarwanda ku bibi byinshi byakozwe na leta yaho bo kwitegura yuko bashobora guterwa nabo birukanye b'Abanyarwanda ariko atari Burundi kuko Burundi ntibutera burategwa ariko butewe burivuna kandi bimwe bishimishije utiro bimeze gute abo bantu baragiye aho baravuga ubwambere abantu bonyene basatse ubuhungiro mu gihugu cy'Ububirigi bavuga ivyo bintu basavye indaro abo bandi bagize Abanyarwanda baba batavuga rumwe na leta y'u Rwanda nabo n'impunzi mu Bubirigi basavye indaro bose nabasaje b'indaro abo bantu bavuga ivyo bintu barementaye babesha banabeshera twebwe jewe ambassadeur n'abandi barundi bavuga ukuri bazava basanga bageze nka muntu yicaye kwishami ry'igiti arica agicayeko iyo rimaze gukoroka ashaka gutanguza agakombokomo ntibabone umuntu ahoze ngo nta bikorwa biriko birakorwa bose turabazi turaza aho baba amadese yabo turayazi turakora ibikorwa byabo ava mu Bubirigi bagana mu bunama aha mu karere ka Muzabuganda canka hari turabibona turikurikira hagufi nico kitabo abantu boteshwa bagata bagagarika iyo nyifato mbi izo afite ubundi gihugu cyabahaye indaro kivuga kiti uwe hagaze ko mutahi waye ikibazo utangara uyu munsi twogira intambo yo gushira amasezerano yo guhana inkozi z'ibibi bishobora kubashikira rero nabahanura yuko botekereza ko basavye imyenda ubwo buhungiro nkasaba n'igihugu cy'Ububirigi ko cyo baduhanya bagacibwa urubanza nkuko nakora mu Bubirigi afite amakosa twamutanga agacibwa urubanza ariko kari bavyemere dushireho basi amasezerano yo guhanahana inkozi z'ibibi sayo gusa harakwe ko n'amasezerano yo guhanahana abakozi ibi by'abantu bagenda birukanga bishikana binyegeza kuki hataho amasezerano kubera ko bakeneye iyo main d'œuvre nabizi yuko benshi muri bo vyukuri so kubesha kandi so gutukana irondoka ryabo benshi bari hagarise bamwe bavyara umwana umwe abayishi n'abatama ugiye muri bo bita geographe karaba ukuntu bipanze pyramide ingene imeze usanga ari nini hejuru hasi ugwantiye ku bintu bihambaye umubano mwiza hagati y'ivyo bihugu no gufashanya mu vyerekeye ubutunzi kuvyerekeye umubano mwiza birangwa niki birangwa nuko Ububirigi gufisukiza bwabo ngaha ku rwo hejuru rwa nyuma
hari uwo bita ambasaderi cyangwa umuserukizi mukuru, kandi no Burundi nabwo hariya mu Bubiligi buraserukiwe ku rwego rwo hejuru rwa nyuma, hari uwo bita ambasaderi ariwe jiwe turiko turaganira. Mwumva ni ikimenyetso ca mbere. Ikimenyetso ca kabiri naho hari imigenderanire yatosekaye mu 2015 ahinya nka Burundi zagomba gutembagaza ubutegetsi bwishyuwe n'abene gihugu maze zigatazikomoka kubera ko vyazinaniye abarundi bahagutse bati ivyo bintu ntibishoboka, niho haca haba icumbagira gato y'imigenderanire. Ariko kubera ko igikorwa cakoze nyine cyubahiro Vice Ndayishimiye mukuru w'igihugu kuva arahiye mu 2020 imigambi yakoze na leta yiwe, natwe duhagarariye ibihugu hanze uko turi twese hafi twa 30 twarakoze ko gikomeye twese hamwe n'imigambi myiza kugira ngo ivyo bihano biveho. Vyagenze neza rero, nico gituma mu kwezi kwa kabiri 2022 ivyo bihano vyavaho. Ni naho yo nicubahiro Evariste Ndayishimiye mwabona yagenze mu Bubiligi agiye mu nama ihuza ibihugu vya Afrika n'ivy'Uburayi, ico bita Sommet de chefs d'État et de gouvernement, yahuze izo kontinent zibiri, iyo migabane ibiri. Kandi mwarabonye ingene vyagenze, ingene twatwiye urugendo rwiwe, ingene abarundi bamwakiriye, ingene byari bimeze neza, byari ibintu vy'amateka. Kuva ico gihe imigabane yabaye myiza, ariho haca hajaho n'umugambi Ububiligi bwashizeho wugugira ngo ufashe Uburundi, aho hatewe ku mukono amasezerano yo gufashanya arimwo imiliyoni 25 z'amahera y'abanyaburaya. Ayo nayo akaba akora mu bisata bitandukanye vyerekeye uburimyi, ubworozi, amagara y'abantu, gukomeza inzego n'ibindi, biciye mu ishirahamwe bita ENABER ry'ababiligi, ari ryo rije gushira mu ngiro umugambi. Umuntu mbere kwerekana kandi ko dufite imibano myiza, hashizeho mu guhurikiyemwo bose ababiligi n'abarundi, ukurikiranira hagufi ingene uwo mugambi uri kuja mu ngiro, ukaba uzomara imyaka 5 kuva mu mwaka wa 2024 gushika mu mwaka wa 2008. Abo bantu baragiye aho baravuga ubwambe, abantu bonyene basavye guhungira mu gihugu cy'Ububiligi bavuga ivyo bintu, basavye indaro. Abo bandi bagize abanyarwanda baba batavuga rumwe na leta y'u Rwanda, nabo n'impunzi mu Bubiligi basavye indaro, bose nabasavye b'indaro. Abo bantu bavuga ivyo bintu barementa yarabesha, banabeshera twebwe, jewe ambasaderi n'abandi barundi bavuga kuri, bazava basanga bageze nka muntu yicaye kwishami ry'igiti arica agicayeko. Iyo rimaze gukoroka ashaka gutanguza agakombokomo, ntibabone umuntu ahoze ngo nta bikorwa biriko birakorwa. Bose turabazi, turaza aho baba, amadese yabo turayazi, turakora ibikorwa vyabo, ava mu Bubiligi bagana mu nama, aha mu karere ka Muzabugana canke ahari turabibona, tubikurikiranira hagufi. Nico gitabo abantu boteshwa bagata bagahagarika iyo nyifato mbi izo afite ubundi gihugu cyabahaye indaro kivuga kiti ubu rero hagaze ko mutahi wayo ikibazo utangara. Uyu munsi twogira intambo yo gushira amasezerano yo guhana inkozi z'ibibi bishobora kubashikira. Rero nabahantu bari uko botekereza ko basavye imyenda ubwo buhungiro, nkasaba n'igihugu cy'Ububiligi ko cyo baduhanya agacibwa urubanza, nkuko nawe kwa mu Bubiligi afite amakosa twamutanga agacibwa urubanza, ariko kari bavyemere dushireho basi amasezerano yo guhanahana inkozi z'ibibi. Sayo gusa harakeko n'amasezerano yo guhanahana abakozi. Ivyo abantu bagenda birukanga bishikana binyegeza kuki hataha amasezerano kubera ko bakeneye iyo medevre. Nabizi yuko benshi muri bo vyukuri sokubesha kandi gutukana irondoka ryabo, benshi bari hagarise bamwe bavyara umwana umwe, abayishi n'abatama. Ugiye muri bo bita geographe karaba ukuntu bipanze piramide ingene imeze, usanga ari nini hejuru, hasi ugwaruka ari bake. Bisigura ngo imyaka kanaka hashaka kora abakozi. Nibaza ko naco gituma usanga n'abahungirayo baborohereza kugira ngo baronke abantu bashaka gukora ibikorwa. Uyu munsi uravye umutekano mu kwarangwa mu buseruko bwa Kongo, nka ambasaderi Burundi muri Belgique, kandi dusuye n'inyuma gato kariyeri yawe waraciye mu bijanye waraciye mu nzego z'umutekano. Urabona umutekano uzoza biciye mu nzira yihe? Kuko amasezerano yarasinywe Washington DC genzo rya igihe natewe iteka imbere y'amashinga amateka y'ibihugu vya Buraya, naravuze ibintu bikuru kuru bikonewe gukorwa kugira bakajagari gahere. Muri ivyo harimwo gufata ingingo nyamukuru zihambaye. Igihe abashinga amateka y'ibihugu vya Burayi bariko barambaza ibibazo, mu kibazo bambajije bati munavyogenda gute, je nabwiye yuko abo bantu mwumva bateye Kongo ururimi umva rwonyene n'ururimi rw'inkoho n'ururimi rw'ibihano. Nta gikenewe no gufata ibihano hanyuma bakagwanywa bagatuzwa. Ari naco gituma ubundi bwagiye muri Kongo gufasha kugira ngo abakajagari gahagarare,
kugira Kongo igarukane agateka kayo, hanyuma bakirukanwa agasozi iyo bavuye, hanyuma ingo zigafatwa kugira ibintu bigende neza. Kandi urabibona igihe ingo zatangwa gufatwa z'ibihano, bayifata ko ari ibisanzwe ndipfunga mu kanda, bayifata nk'ama blague niko no bivuga. Mugabo ubu munsi waje inyifatwa ariko ruragira ningene ku makungu atajambo rugifise ahanini, urabona ko vyatanguye kugira ingaruka mbi cyane bagiye barafata. Ayico gituma rero novuga nti irakenewe, hanyuma no gukomeza urugamba. Hari haracimbwa ngo kivera pepe paragere nta wundi muti. Bana baje n'ikibazo basizogenda gute. Je narabwiye nti birabashinga amateka. Nta kindi gikenewe hitso kwemera mu karere ka Afrika y'ubuseruko canke muri Afrika ko umuntu umwe azoteza ugwaserera n'akajagari mu gihugu no kwisi canke mu karere kacu. Tuzoja hamwe tumugwanye tumutuze. Niko mwase n'ibihano mwafashe kubishira mu ngiro. Ntariko namwe niyo twavyikora tuco mudufashije. Imigendanire hagati y'ibihugu vya Burayi n'ibihugu vy'iwacu izora mibi, kuko muzaba duteranye ariko umutisi wironderera. Ugiye gukurikirana ibibazo nagendishura uzosanga izo genda zitanga.